Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana nabo Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kugena mu bibanza bihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yiteguriye gushira ibihangange mu bibanza bihambaye cane, ariko icyatunguye abarundi batari bakeya ni ukubona Mbayahaga Pasiteri umaze igihe agaragaza ko yabaye umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse akagaragaza ko ayanga u Rwanda ndetse akarutuka ku mugaragaro izuba riva, kugeza naho yabaye mu bambere bavuze ko umutwara igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame yaba yaracikanye akanabyemeza. Ibi byose bikaba byaratumye benshi bamwibazaho, bibaza niba koko ari pasiteri, ariko ubu yabagiye kuba umushiranganji wo kwivuna umwansi, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko ibyo byose yabagiye kubihabwa nk'igihembo gikomeye cyane agiye guhabwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi bakemeza ko ari we muntu wa mbere wahemutse mu mateka ya politiki, aho yagiye ahemukira abatari bakeya bamwizeye, kugeza uyu munsi akaba afatwa nk'igihemu gikomeye cyane, dore ko benshi bemeza ko ari no mu bahemukiye General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ndetse akaba ari umujenerali umaze imyaka myinshi atinyitse ku butegetsi bwa CNDD-FDD, ariko ubu tuvugana akaba apfungiwe i Gitega, aho yapfunzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye amwagiriza ko yashatse kumutembagaza ku butegetsi, ariko by'ukuri bikaba biboneka neza ko yashatse kumwigiza kure, kuko byaraboneka neza ko igihe Bunyoni yari kuba akiri mu gihugu atari gutuma Ndayishimiye agomeza gupfukama mu nda abarundi bene aka kageni. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru, aho tuza kubabwira byinshi byaranze Mbayahaga, ndetse tukanabereka amabanga mashasha agiye guhabwa yo kuba umushiranganji wo kwivuna abansi. Turaza no kugaruka kuri Liyetona Generali Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, nawe yabagiye kuba umukuru w'inama nkenguzamateka. Ibi byose nabyo bikaba byakozwe mu ruyere rukomeye cyane mu ntumbero yo kumwigiza kure, ndetse benshi bakaba bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse kumwigiza kure ariko atamumaramaje, ndetse bikaba bivugwa ko igihe yakora ikosa rimwe ashobora guhita asanga Bunyoni mu ibohero i Gitega. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ko General Major Leonidas Ndaruzaniye akekwa mu kibanza c'umukuru w'inama nshingamateka, nabyo akaba agiye kubihabwa nk'agashimwe agiye guhabwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba ari umwizigirwa ukomeye cyane wa Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ko Angeline Ndayubaha atifuza ko hari umujenerali wakongera kuba mu kibanza cyo kuba umushiranganji wa mbere, we yemeza ko General Arengiyome Bunyoni ndetse na General Gervais Ndirakobuca bamugoye ku rugero rukomeye cyane, akaba ariyo mpamvu yifuza ko Sabine Ntakarutimana yaba umushiranganji wa mbere, kuko ari we byakoroha ko akoresha ndetse akamukoresha mu nyungu ze. Ni byinshi twabateguriye bijanye n'impinduka zikomeye cyane, ndetse n'abagiye guhabwa ibibanza byose nyine mukaba mugiye kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Baranugwanurwa mu mabanga ahambaye cyane muri iyi minsi nyuma y'amatora y'ubusuma yo kuwa gatanu ukwezi kwa gatandatu 2025. Ikintu kivugwa cyane mu begereye ubutegetsi ni igabagabanywa ry'ubutegetsi. Bamwe bari mu bwoba bwo gutakaza ibibanza barimwo,
abandi bibereye mu byizigiro by'ibibanza bashobora guhabwa. Hano tubayagire bane mu bavugwa cyane mu bibanza bikomeye. Uwa mbere ni General Major Leonidas Ndaruzaniye akekwa mu kibanza c'umukuru w'inama nshingamateka. Atagihindutse General Daniel Ndabirabe azosubirizwa mu burongozi bw'inama nshingamateka. Mu myaka 5 yari amaze muri ico kibanza, benshi barumiwe n'amajambo yagiye arasohoka mu kanwa ka Ndabirabe. Kuri runo rubuga ho mu makomantere benshi bahora bama babaza ingene umuntu nka Geras Ndabirabe yashitse muri ico kibanza. Amarwi adusumira mu mwanya wa mbere, Geras Ndabirabe azoguma ari mu nshingamateka, agome no mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD-FDD, ariko yoba yemerewe kuzoca arongora umurwi severe inyuma ya Petero Karaveri Ndayicariye. Bizoba ari ibara hamwe byoshika, bizaba ari ibara rikomeye cyane. Witeze ko azorongora inama nshingamateka ni General Major Leonidas Ndaruzaniye. Uyu afatwa nka Somambike wa Evariste Ndayishimiye. Yamubereye umuyobozi mushikira ajejwe igipolisi mu kiringo c'imyaka 4 n'igice. Mu ntango z'uyu mwaka Leonidas Ndaruzaniye yesabiye gukurukuka mu gipolisi. Ico gihe akekwa ko agira asubirire Reverien Ndikuriyo igihe yaragwaye bikomeye mu burongozi bwa CNDD-FDD. Ndaruzaniye yabaye aragenwa kurongora intara ya Ngozi mu kurindira ko ashirwa ko yitoza mu bashingamateka. Naho Leonidas Ndaruzaniye afatwa nk'umugabo, niryo azogendera ku byo Ndayishimiye ashaka gusa, arashobora kuzomutangaza. Mu bisanzwe ikibanza c'umukuru w'inama nshingamateka, abakuru b'ibihugu benshi baragicunga cyane kubera aba ari umuntu ashobora kubasubirira buri kanya. Kenshi bagishiramwo uwo bizeye ko atoronka ingufu n'ubushake byo gutembagaza umukuru w'igihugu. Muri CNDD-FDD General Major yahoze ku rugamba, naho yoba ubu nyine ari umukinagizwa wa Ndayishimiye, ntacobuza ko abandi ba CNDD-FDD bamuhuriza ko mu gihe bashaka kwirukana Evariste Ndayishimiye, dore ko nabyo biriko biravugwa ko Ndayishimiye nawe ari mu marembera. Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yitezwe kuba umukuru w'inama nkenguzamateka. Hari haciye umwaka urenga binugwanugwa ko Ndirakobuca agira akurwe mu mabanga y'umushiranganji wa mbere. Byarageze naho wenyine ashaka gutanga imihoho kubera ukutumvikana na Perezida Ndayishimiye ku bijanye n'ikibazo cy'igitoro. Abamwegereye baremeza ko Ndirakobuca yari arushe bikomeye. Ndirakobuca byamugora kwihanganira akagaragazo Angeline Ndayishimiye yivanga mu mabanga yose y'igihugu. Ndirakobuca babazwa no kubona bamwe mu bashiranganje bagabwa n'umukuru w'igihugu kurusha uko we abagaba. Yari asigaye ameze nk'uhuza bikorwa by'abashiranganje kurusha kuba umukuru wa leta. Inzira yatowe yo kumwigiza yo mu buryo butamaramaje ni ukumuha kurongora inama nkenguzamateka izoba igizwe n'abantu badashika 15. Atagihindutse Gervais Ndirakobuca niwe azorongora inama nkenguzamateka. Musenyeri Emmanuel Sinzohagera yahora ayitwara we avuga ko ashaka kwibera mu bikorwa by'ishengero aherutse guhabwa. Sabine Ntakarutimana yitezwe kuba umushiranganji wa mbere. Izina rigaruka cyane mu bashobora gusubirira Gervais Ndirakobuca ni irya Sabine Ntakarutimana. Ikizwi nuko Angeline Ndayishimiye avuga ko adakeneye gusubirira kubona umujenerali muri ico kibanza. Arengiyome Bunyoni na Gervais Ndirakobuca bose ngo baramugoye cyane. Yibaza ko hashizwe umukenyezi ariwe azomworohera guha amategeko. Sabine Ntakarutimana asanzwe ari icegera c'umukuru w'inama nshingamateka. Amabanga yoba atamworoheye kubera inyifato z'agahotoro za Geras Daniel Ndabirabe. Muri ico kibanza Sabine Ntakarutimana yigeze kuboneka azibagiza abashingamateka bari kubabaza impamvu bategerezwa kongereza amafaranga yo kugaburira umukuru w'igihugu mu gihe we nyine yigamba ko afise ibigega bibogaboga imfungurwa. Sabine yarabazibije maze itegeko rituma umuryango w'umukuru w'igihugu asumisha imiliyoni 2 z'amarundi buri munsi
miliyoni 750 ku mwaka riremezwa. Kumbure aho niho Sabine Ntakirutimana yabinekeye ko azomenya kurwanira inyungu z'umuryango, yabonekeye ko azamenya kurwanira inyungu z'umuryango wa Evariste Ndayishimiye kurusha iz'igihugu. Dr Sabine Ntakirutimana yaranabaye umushiranganje w'amagara y'abantu ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Muri ico gihe Sabine yafatwa nk'umwe mu bashiranganje b'umwete kandi b'ingirakamaro. Muri kino gihe Sabine Ntakirutimana ari ku rutonde rw'abitoza kuba abakenguza amateka. Abamwegereye ntibemeza ko ari we azoba umushiranganje wa mbere, naho abandi ba CNDD babinugwanugwa cane. Undi utangaje cane waba ugiye guhabwa amabanga yo gushimirwa ni Pasiteri Isidore Mbayahaga, aritezwe nyine muri leta. Undi avugwa cane muri ino minsi ko ashobora kwinjira muri leta ni umunyapolitike Ambasaderi Apotre Isidore Mbayahaga. Uyu anogwanugwa mu bibanza bibiri: icegera c'umukuru w'igihugu canke umushiranganje wo kwivuna abansi. Isidore Mbayahaga ni umunyapolitike yagiye ararangwa n'ubuhemu bwinshi. Yinjiye mu butegetsi ajanywe na Terence Sinunguruza, yamugize uwugendanira igihe abaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Muri ayo mabanga Mbayahaga avuga ko yahindutse maneko, akaza arafata amajwi y'ibiyago yageraniye na Sinunguruza akabishira Nkurunziza n'iperereza. Nibyo byahavuye bikwega itembagazwa rya Sinunguruza, ariko Mbayahaga we ahakura kuduzwa, ahava avamwo uvugishwa w'ubutegetsi. Amaze imyaka ajejwe kwigisha ubutumwa atumwe n'ubutegetsi bukitwa ijambo ry'Imana. Mu matora ya 2020 Isidore Mbayahaga yahemukiye Gaston Sindimwo, bari barasangiye amabanga menshi bakoranye n'iperereza, maze ahamagarira abaporona gutora umukandida wa CNDD kandi abikora yambaye umwambaro wa porona. Mu ntango za Myandagaro 2022 Mbayahaga yari umushitsi w'iteka mu birori byo kugurura ikirimba gishasha ca General Arengiyome Bunyoni, yoba ari nawe yagisengeye. Mu by'ukuri muri ibyo birori yari ijisho rya Evariste Ndayishimiye. Mu minsi yakurikiye niwe yatumwe kwigisha ubutumwa buteguza ikomborwa rya Bunyoni. Niho yasigura ko atana mahasa abaho mu butegetsi, ahandi naho ageranya Bunyoni n'ikinyoni bita igipyoti ngo cari gitobye isoko. Muri no minsi Isidore Mbayahaga ajejwe gutuka cane u Rwanda, abategetsi b'u Rwanda no kugumura abanyamurenge ngo bafashe Ndayishimiye ibyo ari gukora muri Kongo. Vuba Mbayahaga yabaye mu bakwije ibihuha ko Perezida Kagame yapfuye, ahandi akavuga ko abanyamurenge baba mu Burundi bakwiye kubazwa impamvu baterekana ko biri inyuma ya Ndayishimiye. Igenwa rya Mbayahaga rizoza nk'agashimwe gahawe uwujejwe gushimangiza wa Ndayishimiye. Abadede ntibamenyerwa. Nkuko nkunze kubivuga hano kuri no mbonesha kuri yacu, iby'abadede ntibimenyerwa. Gushika ku munota wa nyuma ibyabo birahindagurika. Aba bose bazemera ko amabanga biteze bazoyajamwo ari uko ingingo ibagena canke itora ribashiraho bibaye. Wa mugani ngo n'ubundi ku munwa urakoroka. Urakoreshwa rwose iyo hageze kugena abategetsi muri CNDD-FDD. Uitezwe ni kenshi ahinduka ku munota wa nyuma, bigatungura abatari bakeya ndetse bigatangaza benshi. Isidore Mbayahaga yabaye umushiranganje wo kwivuna abanzi. Mbayahaga ntareke kwinyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana, agende yambare umutamana wa CNDD-FDD ku mugaragaro. Areke kubesha abantu ngo ariko arabigisha ubwami bw'ijuru. Aba nabagaragaza aho bahagaze. Inyindo icura fufuni na buhoro, abarundi b'abanyacurucari ni yari yindi nyine. Uwundi ngo amagorwa ntasiga ayandi. Kwitega iki kuri Mbayahaga? Urya muhungu wa Ndayishimiye aherutse kugira etat civil arashobora kuba icegera c'umukuru w'igihugu, kuko se wiwe yoba yanse kumuha ayo mabanga kubera akiri umusore. Muri make bamurongoje ku ngufu kugira ahashicire byoroshe. Ibi ni bivugwa na bamwe bakurikirana ibibera mu Burundi. Yabazi ko tubaye ahaga Mbayahaga yotekana kitaramwagira, twaguye kurya ntahagere abadede
bazomutora umuhego ndetse bazamwica, bazamutera umunigo. Bivuge ubisubire batubwira ngo ntidukore ngo imbere ni heza, twarindiriye ko haba heza twarabuze, ahubwo byabaye ngombwa ko umuntu akoresha ingufu ziwe kugira ngo abeho. Rero n'uwo yoshaka agatekana birahinduka kandi birashoboka. Wowe urabona neza ko igihugu kitamaze kugwa mu manga. Ni ukuri abadede baragitembeje. Bayahaga ngo yahayiwe amabanga. Bayahaga ni umudede agasondetse, umwe umvirije amajambo ashikiriza ucubona aho ahagaze. Jewe hamwe muri oprona bo baba mwirukana, byo ntangaza kabisa kuko abinyegejemwo nk'inda mu mpuzu. Birababaje kandi birateye isoni. Ni ukuri iyi leta ya Ndayishimiye irateye isoni. Ibaze Mbayahaga yabaye umushiranganje. Aba bose bavuzwe Sabine Ntakarutimana aronse abakorana bafise umutima wo guteza imbere igihugu yokora ari mu cabwenge, nayo abo bandi basigaye nta kigenda, iba niryo ndetse ntaco bamarira abarundi. Jewe siniyumvira impamvu Ndayishimiye yahagena Mbayahaga mu mabanga nk'ayo akomeye. Ni ukuri birateye isoni. Ariko Mbayahaga uramurenganije, nawe ntaho yigeze akwiza ko Kagame yapfuye. Mu biganiro byose yakoze pe nje nama nabikurikinye kenshi. Ikindi yavuze ati ni igiki gituma abanyamurenge batabeshuza abavuga ko babayeho nabi mu Burundi. Mbayahaga ararengana. Uyu ni umurundi agaragaza ko Mbayahaga ataco bitwaye. Undi nawe yagize ati Mbayahaga kugeza uno munsi ntaco akwiye kuba kuko ni mpapepe une umengo ni komede, ni umuprona, ni umudede, ni pasiteri ekape. Ibyo kubesha abantu ngo ni pasiteri, nta mupasiteri acisha agatwe abandi bana b'Imana. Narabire akarere kuri Emmanuel Sinzohagera. Winjiye muri politiki injira uvane n'Imana, ubaye uw'Imana nkaba Petero na Simoni, kuko ntushobora kuba umurobyi w'abantu hama ngo ube ariwe ubicisha. Ni ukuri nareke kuvuga ijambo ry'Imana kuko sibye. CVD koko niko yayitunze. Ibyawe ntibimenyerwa ndetse n'ibyo byizigiro ubigize biba bimugoye kuko haraba amatora mwibanga akongera niko mutari muzi. Wowe ibya CNDD-FDD ntubona ko byamaze kuyangara. Ni ukuri birateye isoni. Undi nawe yagize ati komera ndakuramukije naho atari nje nabikoze, wabikoze na mbere ni Imana yo mu ijuru. Kuramutsa umuntu tweho ni gusubiramwo amajambo ng'umbushambo y'ikirundi. Ndetse burya Imana irihangana ibiba irabibona, ariko ntaco duhindura niyo izobihindura. Iby'abadede nabyo bizarangira igihe nicigera, kandi abarundi ndabizi neza ko bazaruhuka. Intwaro y'agahotoro imaze igihe ipfukamye mu nda abarundi. Undi nawe yagize ati Mbayahaga ni ukuri kuba umushiranganje wo kwivuna abansi, ni ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Ico nzi nuko bihinduka ku munota wa nyuma. Igihe hatorwa umuhuza w'abarundi igihugu cose cyari kiteze Pastor Denise Nkurunziza. Haheze isaha imwe inama y'abashinga amateka itanguye yarahindutse bemeza Emerantine Kanyana. Ibi nibyo abarundi bagomba kumenya ko ibintu byose bishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira.